je kubwanje aha noshire no terakamo ni kubamenyesha makuru burya abamenyesha makuru canke ibimenyesha makuru ni bintu abarundi kuva kera bamye baha icizere gikomeye uzorabe neza umurundi uretse no munsi tuzigenana mu matelefone umurundi yaba afise isaha hanyuma bavuze bati ubu ni saha zitanu muri studio z'insamirizi agaca arabisaha yiwe kuri kugihe no kuvuga yizera cyane ibivugiye mu kimenyesha makuru kuburyo ni saha yiwe acayiregera ati saha yanje iri ku radio vyumvikana yuko kuvuga ko isaha iri ku radio ruba ko igice hajya mu radio kwa rukuri ko kwigana erega kwiyagaza mu jisho sugushinga mu inzara buya kwiyagaza mu jisho ni bukebuke ngaho inyuma kungohe ushinze mu inzara uraritabura hariho rero abantu ugiye kumuvunira kagohe ukamutumbira amaso mu yandi ati wa mugabo heba ko kaboregwe ubwo nyine muca mugwana none mbore bwizunguriye wa mugore heba ubwo bushurashuzi ubwo nyine muca mugerekerana wamfashe mugabo ugiye ukikinira ukerekana umuntu ingaruka zabaye ko mbi hajya abarundi bavuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo barorera haya sibindi agasozi karamarere umva n'intabarigwa agasozi kintabarigwa n'umuntu ari n'umuntu badahanura ngo yumve niyo babicishire mu gikino ucu hagarara ukumviriza kandi ruba nta numwe kuvuza ne bavuze wewe nimba bivugiye Dogiteri Gikanu canke bivugiye Mukamunwa canke bivugiye Kireko wowe hari ukuvuze mugabo ubutumwa buragushikira kandi rero n'ubuhinga erega n'ubuhinga bwiza n'ubuhinga bwiza wanashaka kubera yuko bushikira hajya inkoni bavuga ngo inkoni shikira igufa ntishikira ingeso ubutumwa buciye mu bikino burashikira ingeso mugabo inkoni y'abapolisi bagutonda ko bagitira hebe yo kanyanga wapi umuntu aravye gihagararo mufise mu gihugu iyo muri ko murakina mu gikino uwo mukinana ntagira ubwoba yibutsa amabanga mujeje mu ntango baragomba no kutaza ngo dukinane ariko uri umukinyi mu bisanzwe baworoshe ubuciye bwuje nkunze kubwira abarundi burya ubuzima turimwo ni nk'ibisi ni bisi mugabo itandukanye n'ayandi mabisi kuko iyindi bisi yurira uvuga uti je nurukira kumutakura ukabuza aho ururukira mugabo iyi bisi yitwa ubuzima turimo uzumva bagukoze ko ngururuka urashitse utoye genda afise umugambi nzorongora mu mwaka oya washitse genda afise umugambi ngomba kubakira oya washitse urumva rero mwiyo bisi meze uko mu bisanzwe cyazira kugendera urahonyora n'abantu cyangwa bacumita inkokora cyangwa imbisa unyicariye nawe munigara kuko ntuzi ryari wururuka ntuzi n'ubundi ryari yururuka rero nk'ibi bintu ibi by'amabanga umuntu aba arimo ni Imana igutera iteka hanyuma ukaja mu ayo mabanga hanyuma kandi uwundi yavuze ngo Imana imanye umugabo imanyuriye uwundi haje imanye umugabo imanyuriye uwundi kuva yuko aha turi hari abandi nejo hazoba hari abandi ibyoroshe ko mukinana oya ubu biroroshe mu ntango niho vyamera nk'ibigorana ariko ubu biroroshe cyane kuko nabwira n'abapolisi ntibigwa baraza iyo dukinira nkavuga nti oya ni reka nk'ibiguma hariye kugira ngo abo bantu nabo twisanzure hamwe hanyuma nimba uwo mukinana ateza kuguryagumba canke kukuresha ashoboye kubikora atumva ugo ruhagarara rw'ingene guwo ariko arakinana yumve ko ariko arakinana na wa wundi wo mu gikino atari wa wundi wo mu mabanga ya leta ariko muri ibi bihe ubu hari umuntu yokina kuryagumba none birashika kuko bivana ari nyene ico gikino cyanditswe kuko jewe ntabari barajyaga umuvugizi wa leta ariko arajyaga uwo mukinyi uwo muntu ugo ruhugu uwo mukinyi ndimo kandi nanye nteza guca nimba rukoroha noroha nkuko nyene canke nimba ari gushavura ngashavura muri ugo ruhugu uwo nyene ariko birashika nibisanzwe cyane rero ibimenyesha makuru birakwiye guhagurukira cyane iki kintu cy'ibikino bigasubira bikabiha akaryo mbere no mu migambi bategura nako ikinyamakuru cyose kiragira imigambi y'imyaka 5 y'imyaka 3 bagatekanya ibintu nka bene ivyo z'inyigisho zoca
mu bikino. Ivyo vyogira akamaro cyane kuko abanyagihugu barakunda cyane ibiciye mu bimenyesha makuru kandi bakanavyakira. Uzorabe hariho nikosa mbere ryazanye n'abamenyesha makuru gushika nuno munsi ryase gufudika mu bantu. Nk'ikindi cyo kuvuga ngo inama mpanuzwa jambo ya komine. Gushika uno munsi kwera abamenyesha makuru ari bakivuza ubwa mbere carinjiye mu bantu n'abategetsi n'abari hehe ugasanga bavuga ngo inama mpanuzwa jambo. Mugabo mu vy'ukuri inama ya komine si mpanuzwa jambo. Ni inama nyobozi yuko ni inama ifata ingingo. Mugabo si mpanuzwa jambo. Jerome Niyonzima rumwe mu bahinga mu rwego nshingwa kirundi musanzwe mwitaho ibijanye n'ivy'ikirundi tubeho ikaze muri studio za Radio Indundi Kiritiwe. Nabaramukije murakoze cyane kuri kaze mu mpaye. Ego ano munsi amabanga musanzwe mujejewe mu gihugu turamera nk'abayarenganye gatoya kugira ngo dushobore kubandanya kuco twabatumiyeko. Ariko ngoma ndayajejwe. Murakoze cyane. Ego nkuko mubivuze bamwe mu bakurikirana ivy'ikirundi hagufi urumwe mu bagize ibakwe ryo kwandika ibikino, bamwe baravyita ibikino, udukino, mbega umuntu atayumvise igikino. Hariho ibikino bica ku maradiyo, umuntu yumvise igikino, hariho ubudasa muri bijya bikino bica ku maradiyo, mutubwire muri make. Urakoze cyane. Ubudasangira ngo bw'ibikino bica ku maradiyo umuntu yovuga ko bushingiye hanini ku mwanya bimara, kuko hari bimara akanyurume rumara. Jewe bimere bigenda ivyo nita akagohe, sindavyita n'igikino canke agakino, ndavyita akagohe nka bijya bita sport na kantu kaza ari umunota umwe n'igice ari ibiri yabaye myinshi kugira ngo gakebure gusa abantu mu ngeso barimo canke mu bintu barimo. Ako je ndakita akagohe. Mugabo hari n'abavyita agakino, hari ibindi bitwa ibikino bivanye n'iminota bimara nk'uko kwamurikira ukuri, nk'uko kwa ninde, nka kujya kwa nkina nkebura, nka kumwe kumubanyi niwe muryango umva usanga ari minota 15 20 rimwe na rimwe mbere na 30. Ivyo bibari bikino, mugabo vyose vyitwa ibikino kuko ababijamwo baba bariko barakina. Byitwa ko bariko barakina kuko sibwo buzima bwa misi yose baba babayemo. Nk'ubuje unsanze ndumukinyi, unsanze muri murikirukuri canke mu kindi gikino ugasanga ndi nk'ikiboregwa canke ndi nk'umupolisi, ntibica bisigura ko mu buzima bwa misi yose ndi umupolisi canke ndi kiboregwa. Mugabo ni igikino kuko uwo mwanya ninjira mu ruhu rw'uwundi muntu. Hari ivyo bitoro kurikirane muri ivyo bikino nyene ugasanga baravuga bati hari igikino kiguma kibandanya ukumva na kanimba yatanguye ari umusoda, ico gikino imyaka yose kizobaho azoguma umwumva ari umusoda, nimba yatanguye ari umuganga azoguma ari umuganga, nimba yatanguye ari umunyamategeko mucamanza azoguma ari umucamanza. Mbega ivyo nta budasa bihurira koko hariho n'ibindi bikino twumva umuntu no munsi yari umusoda ejo uzomwumva ari umupolisi ejo ukazomwumva yabaye undi muntu cyangwa ari umunyamuziki. Ego itandukaniro riri ngaho naho nyene bigaruka kuri bwa wa mwanya kuko urukurikirane no kuvuga yuko nimba ari nk'igikino kizomara iminota 900 bagaca bakigira urukurikirane baza baragira iminota 15 kuvuga ko hari ihangiro bashaka kuzoshikako. Uravye nk'umubanyi niwe muryango igihe camaze haragize ibice birenga 1000 ku gice c'amajana 950. No kuvuga yuko ni gwarukurikirane ni handi bariko barahimbagura uduce duto kubera ko batari kugikina cyose ngo kimarire rimwe uwo mwanya wose kizomara igihe cyose bazoba bariko baragikina. Bitandukanye rero niki abantu bakina cikibiriraho bakavuga bati tugomba kwigisha abantu kugwanyikiza sida canke kugwanya isuku umwanda, bagaca bagira igikino c'umunsi umwe c'iminota 20-30 nk'abajya bo muri ninde ntibagira urukurikirane
bo baricara bakiyumvira bati tugomba dukina ibi, bakaca bakina ico, bashobora kugira kibaye kirekire kagira nk'urukurikirane kabiri gusa canke gatatu, mugabo kibari cakiri nyene, ariko ahandi baca barahindagura, aho ariho naho nyene ubudasa, mugabo biguma cyane cyane bifatira kuri wa mwanya ko batogikinira rimwe ku kibandanye. Mbe ivyo bikino twumva bitandukanye birategurwa canke umuntu atarukira yuko nyene agakina? Birategurwa cyane ibikino. Je narigeze kwandika igikino citwa Ewe Kibondo Rirawihorere, n'ikindi nanse n'ikindi gikino citwa Ibigega Birageramiwe. Ubwa mbere gitegurwa kubera iki? Gitegurwa kuko harimo ihangiro uba ushaka gushika ko iyo uri kurakina, iyo uri kurandika igikino, iyo kurategura igikino urafise ihangiro, nimba hari ingeso ugomba gukosora mu gihugu, nimba hari intumbero ushaka gushigikira mu gihugu, nimba hari umuco ushaka gushimangira cyangwa gushimikira ko haba hari ihangiro. Ubwa kabiri ababikina kugira ngo binjire muri ubwo ruhu neza rw'uwo muntu rw'ico kintu bariko barakina, birasaba ko banafata umwanya wo gutegura, bakagira isubiramwo, kujya kumuririmba imbere yuko aja kuririmba, afata umwanya imbere yuko aja kuririmba imbere y'abantu, imbere y'ishengero, abanza gufata akanya wenyene akaririmba wenyene, agategura canke ari kumwe nabo baza kuririmbana imbere yuko rero aza gushikiriza bari yabifise akanovero. Umva nizo ntumbero zibiri, ubwa mbere nuko ari ihangiro, ubwa kabiri nuko n'umukinyi wenyene ubwiwe ategeza kwitegura. Ko kera ibi bikino bakinira mu mazu y'ubuteramiro, aho usanga ari nk'abantu bakina, bamwe bavyita ngo ni vyese, mugabo théâtre si cese, burya ni gikino, icese ni poème. Hoho muri théâtre umuntu aba ari nyuma ya rido, kenshi akazara kwibutsa utujambo dukurikira inyuma y'ikirido. Mugabo ibi bikino bikinirwa ku maradiyo cyangwa bikinirwa ku mateleviziyo, si hose bishoboka ko baronka umuntu aje inyuma yawe ngazara kwibutsa. No kuvuga bateza kwitegura bakanasubiramwo imbere yuko baja kubikina. Umwanditsi wewe ateza gufata umwanya ukwiye, akamenya ati iki gice ihangiro ryanje rirashitsweko canke rigeza aha, canke ngeze ngaha ndashobora guhindura. Hari n'igihe ariko arakina nk'ibintu bifatiye ku buzima bw'igihugu kanaka cyangwa bw'ikibano kanaka, haraho bihinduka nawe nyene ageze hagati agahindura. Wari kurandika nk'ibintu nk'ubu byo mu buzima bwa misi yose, wari kurandika nk'ibintu birimwo nko kugwanya, tuvuge nka covid, hakaba harimo akantu kugwanya covid, mugabo ukadusanga muri iyo minsi bariko barabikina, nimba ari ukurikirane muri iyo minsi bariko barabikina, covid yaheze yatujijwe, urahindura intumbero, ukerekana yuko utakirikura urahimiriza abantu kuyigwanya, mugabo ugomba gutanga nk'ubutumwa bwo gushimira abantu kukungene bifashe mu kuyigwanya. Hariho nka bijya nk'ibi vy'ingwano vy'intambara, hariho mu karere haba intambara, hanyuma muri kurandika uwo naho utokwandika abo bantu bariko baragwana ngo badomeko, mugabo ukandika mu buryo bw'ibikino, iyo ntambara ukayerekana, kumbure haragera igihe ihera, wowe ntushobora kubandanya uyandika yaraheze kugira ngo babandanye bayikina. Uragera igihe ugahinyanyura, niba bagiraniye ibiganiro, amasezerano akavyara amahoro, ukaca ubandanya uja ku bindi. Nico gituma habe integuro ikomeye muri ivyo bintu by'ibikino udashobora kwiyadukiza gutyo. Mbega umwanditsi ni waheza akagira amahitamo y'abantu bazokina ico gikino, hoho n'akazi koroshe nimba atari banga ko twumvise mwigeze kuba mu vyandika? Ndivyoroshe kuko ubwa mbere nk'ibi bikino bica ku maradiyo harabaho abahinga, bavyo baba baranonosoye, bazi no kurobanura abakinyi, kuko biratandukanye. Nibona nk'ubu ibica ku maradiyo n'ibica ku mateleviziyo sico kimwe. Ibica ku maradiyo bakorera kwijwi, no kuvuga bumviriza ijwi. Abantu bumviriza ijwi rero jewe barashaka gufata umwanya wo kunyumviriza abo bahinga, bakavuga ati iryo jwi rya Jerome ryo ariko arakina ari umusoda cyangwa ari umupolisi,
iryo jwi ryiwe rirashobora kuryoha ariko arakina ari umucamanza, canke rirashobora kuryoha ariko arakina ari imboregwa, canke ariko arakina ari umutama. Je ndashobora kuba rero ndi umutama, nkaba mfise ndi umutama mu buzima bwa misi yose, nkaba mfise akajwi k'abana, ugasanga ntibankinishije rero intuze igikino, ntibanshize mu ruhu rw'umutama, kubera yuko ijwi ryanje niryaca kuri radio ritaza kumvikana ko ari umutama. Hari uwundi muntu w'ugwaruka afise ijwi ry'umutama ariko aravuga ubumenga n'umutama, nukuvuga hari abahinga babinonosoye, bazi babita abahinyanyuzi, bazi gukurikiranira hafi, bagahagarara igikino, bakagutorera abakinyi bazokina bisunze ijwi. Arabakina kuri kumbonesha kure nabo, urumva birinda kuba bihuye nuko nico gihagararo ciwe. Nimba ari umuntu acumbagira, birinda kuca biboneka. Nimba ari umuntu muremure, birinda guca biboneka. Nimba ari umuntu w'inzobe canke yirabura, birinda guca biboneka. Nimba ari umuntu w'umushatsi mwinshi, birinda guca mu murondera nayo batarawufisa afise igihara nguko. Urumva biratandukanye gato, kuko hoho bikorera kubiboneka, mugabo ivyo muira ibica kuri radio navyo yikorera kwijwi risohoka. Be mu bibereho y'abarundi mubona icitwa ivyo bene ivyo bikino bira vyamyeho canke nibizanano hoho ubu bimeze gute mu gihugu, mu biha mubona byarateye imbere canke birimwo harimo no gusubira inyuma? Ivyo sibizanano, ivyo ibikino si ibintu vyazanye n'abazungu. Harabayeho nivyo impinyanyiro zijanye n'ibihe igihugu kiba kigezemo, mugabo kuva kera abarundi bakina bakebura. Kuva kera abarundi mbega uravye nk'ibwami, uravye n'ibwami ahantu haba hari bajya ba Samandari, uravye hajya ibintu vyabaye na Runyonga, ibintu vyaba abantu bitwa yuko bateramisha ibwami, barakina ibikino vyamyeho. Gusa amajambere amaze kuza, habi byo kwandika, harabaye impinyanyuro zijanye n'ingene n'isura bifata canke inforo bifata, mugabo ubundi ibikino vyamyeho kandi vyamye vyigisha. Erega abarundi bamye bazi yuko kwigisha umuntu atari misi yose kumubwira ngo gira uku, wowe ngo gira uku, ngo canga ngo gira ibi, ngo zana ibi. Mugabo bicishije mu gikino, hariho impanuro canke gukarira umuntu kunyifato yiwe, bishobora guca mu gikino bikamushikira neza, akavyakira neza, akanahindura n'ingendo, mugabo utabanje kubimubwira, utari gushobora kumuhangara ngo bimubwire. Nkunze kubwira abantu ngene aho hambere imvuga abarundi bakoresha, urabona bagutumye nko kuja kubika umuntu yashengeye yapfuye, ukaca ugenda ari nka serugo yapfuye, ukaca ugenda ahantu mu muhana bakwakira, ukabaramutsa, uwateza kubaramutsa bakakuzimana, ukatekereza neza, ukafungura bati namahoro, bose barakomeye. Hanyuma hayuhagurutse baguherekeje, hari ukuntu wateze kubanza ukarenga n'ikirugu. Hariho irembo rya mbere, hariho naho bita mu kirugu, haje inkaze baje kuzicanira zaca ziteramira zikamera nk'iziyeba kugira zisama akayaga. Mugabo uhararengana irembo rya mbere, kubera iki ushitse ku irembo rya kabiri ukase mu kirugu, niho wacu uvuga uti namahoro y'amara rero mutama yarayashengeye, ukaca wiruka, kuko barashaka guca gutera icumu. Ubitse serugo barashaka guca gutera icumu ngaho. Urumva rero bo barafite imvugo bakoresha, bakavuga bati niyavuga ati mutama yarayashengeye, mutama yarayahambije basogokuruza, mutama yarengutse ibukama, umenga no gupfa ntiyapfuye, umutama yashaje kandi yapfuye. Mugabo ugiye uvuga ngo yasandavye, yazungije ubuguru, yeretse umukondi ijuru, hariho amajambo yo kuyakoresha bashaka gufata ko ari wowe wamwisha. Ahubwo rero niko bimeze n'ibi bintu byo kwigishiriza abantu mu bikino, bituma ubutumwa utari gutanga neza na neza amaso mu yandi bworoha gushikiriza buciye mu gikino. Bakabona umenga uwo muntu ariko aravuga ni Mukamunwa nyene akunda kuvuga, nani Mukamunwa ninde? Mugabo Mukamunwa ni uwo ari we wese ngaha akunda kuvuga kwirecangisha. Urumva rero
ibikino vyamyeho no mu gukebura ibwami no mu gukebura ibuganwa no mu gukebura ibutware barakoresha ibikino umva bakebuye bagakoresha akantu nkako kagakino umuntu yashagenda yiyumvira uravye bajya barundi bakina ninde ukwibaza meni kubera ikibayise ninde ugira ngo nabazungu bayizanye ka bajya mbere nta naho babanza kuvyandika kenshi nuko kubera bakorana na radio televiziyo y'igihugu bahavuye baza barahinyanyura bikamera nk'akazi ubundi bikinira ubuzima bwa misi yose mugabo ninde nukuvuga barakinya igikino kiraheze nimba ari umuntu w'ikigaba nimba ari umuntu w'umugabo aguma ashora ibiharage vyo muhira abishora kugira ngo aronke icupa bahejeje gukina bati ubwo yoba yari indega ntuzewe ninde nukuvuga baji uwo muntu mbega avuzwe muri ico gikino yoba ari inde ubwo ntiyari wewe ateka ntiyari jewe ati none yari jewe ga ntuzewe urumva ninde nukuvuga igikino kirenganye uca wibaza ati uwo muntu ubwo si jewe ubwo ni sinaka uwo muntu kumengasa uravye ivyo yakinye ivyo yabaye mu gikino biratuma ushobora kwikebuka kandi uwari kuza kuguhangara amaso mu yandi atiye biyongeso wa mugabo no kugwana mo ushobora kugwana turavye imico y'abarundi n'abantu badakunze kuvugiraho twumvirije ivyo muhejeje kuvuga ubwo sico gituma ibikino vyama biseruka mu birori bitandukanye bakunda gushiramwe ibintu vy'ibikino kugira hatangwa ubwo butumwa mu buryo umuntu ntiyoca avuga ati ni buryo buba bufobetse kugira umuntu ntiyumve ko habaye kudodorirako erega kwiyagaza mu jisho sugushinga mu inzara buya kwiyagaza mu jisho ni bukebuke ngaho inyuma ku ngohe ushinze mu inzara uraritabura hariho rero abantu ugiye kumuvunira kagohe ukamutumbira amaso mu yandi ati wa mugabo heba ko kaboregwe ubwo nyine muca mugwana none mbore bwizunguriye wa mugore heba ubwo bushurashuzi ubwo nyine muca mugerekerana wamfashe mugabo ugiye ukikinira ukerekana umuntu ingaruka zabaye ko mbi hajya abarundi bavuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo barorera haya sibindi agasozi karamarere umva n'intabarigwa agasozi k'intabarigwa n'umuntu badahanura ngo yumve niyo babicishire mu gikino wowe uhagarara ukumviriza kandi ruba nta numwe kuvuza ne bavuze wewe nimba bivugiye Dr Gikanu canke bivugiye Mukamunwa canke bivugiye Kireko wowe hari ukuvuze mugabo ubutumwa buragushikira kandi rero n'ubuhinga erega n'ubuhinga bwiza ubuhinga bwiza wanashaka kubera yuko bushikira hajya inkoni bavuga ngo inkoni shikira igufa nishikira ingeso ubutumwa buciye mu bikino burashikira ingeso mugabo inkoni y'abapolisi bagutonda ko bagitira hebe yo kanyanga wapi mubibona gute bijanye na bene ivyo bikino uko vyifashe mu gihugu muri kino gihe muri kino gihe biriko erega ivy'imico y'ikirundi muri kino gihe ni vyinshi biriko birasubiza imigongo inyuma birasubiza umugongo inyuma kubera iki kubera amajambere icyo twokwita amajambere muri kino gihe amajambere muri kino gihe ibintu vyose ariko abijana kuri YouTube ku mbuga ntaramakuru ku buhinga ngurukana bumenyi mu kirere ntaramakuru ibi bikorera mu kirere bikorera ku matelefone urabona ko kare hariho ikiyago cyo kuziko umunsi nta kikiriho kuko urumva umwana ari ku telefone nyina ari ku telefone se ari ku telefone ni uko imico yagira irahindura isura kubera amajambere niko nibi bikino navyo biriko biramererwa kare bikino byarandikwa abantu bakagenda bagatumira abantu nimuze kurorera igikino mu nyubakwa y'ubuteramiro baze kurorera igikino kanaka no munsi no hamagara abantu ngo baze kurorera igikino sinzi naho bababwira batumuwangi niyo muryango kigira gikinirwe ngaha ko boza kandi cyarakunzwe cyane cyane nuno munsi namurikira kuri wovuga ati bagira bayikine ikibiriraho abantu nibaze bayirabe ntawuzi ko boza kuki bashima ko woyicisha ku rubuga ntaramakuru bakavyirabira bariyo umwana akavyirabira yicare muri salo cyangwa ari mu mbete mugabo
ibi vy'ibikino biboneka hari ibikino vikibiriraho hari abakina mu bihe bimwe bimwe iyo bagomba gukeburira abantu canke kubahimiriza ku ngendo kanaka bita théâtre participatif ho bakinisha n'abantu bari aho nyine ku kibuga hagaza abakinyi ku kibuga bagakina umuntu bakamukina bahigiye kumukina bagaca baronka umwanya wo kuvugana n'abarorerezi bakababaza bati mbe mwabonye gute bakavuga bati umuntu twabonye ari umugesera kumbe hari naho ariko baravuga ati twabonye n'umugesera abo nyine barimo n'abagesera muri bo nyine urumva rero ivyo bitera bihera kubera iki abantu bikundira utuntu tugendera mu buhinga bwa none urumva ni ibihe tugezemo mugabo birasubiza inyuma ibintu kuko urumva nka cakini cyo kuvugana n'abavyumvirije cakini cyo guha ijambo ababirorereye haraho bica bigorana urumva aca bisangiye ku mbuga hariho rero amajambere ariko araza arasubiza inyuma vyose n'ibijyanye n'imigenzo y'ikirundi byose mbe mweho mu vyandika kumenga ni muri kirenga ca biva kuki nta nyigisho zikwiye kuba kugira haboneka abasubirira ega tureke no kwandika ibikino ugomba urabe n'ibitabo bisanzwe vya kera ibitwe twakunda gusoma umuntu akazosoma igitabo akagiheza c'impapuro 600 hama agafata ikindi uno munsi amajambere tugezemo twebwe abo bita abo muri mu runganwe ruri hagati y'igihumbi n'amajana 950 gushika igihumbi n'amajana 980 turafise icyo twisangije ku bijanye no gukunda gusoma ibitabo twebwe ntituzosanga no munsi n'ibinyamakuru ibi vyandika ariko tugenda kugura ibinyamakuru ngo dusome mugabo kuva mu runganwe rw'igihumbi kimwe amajana 980 kuduga urunganwe rw'ibihumbi 2000 abo babwira ibintu byo kuri televiziyo babwira ibintu byo kuri telefone babwira ibintu byo muri maikutere bagende barumviriza mugabo ntuze kuzana ibintu ngo icara ufate igitabo zingurure rero nibi bikino navyo nyene nabavyandika urumva none ko jewe nk'ico gihe nanditse ibyo hari mu myaka ya 1991 waheza kucandika haza hari abantu batonze kugusaba ngo bazoje kugikina bagicisha amahera kandi baragera kugikina no mu mitumba abantu bakaza kurorera bakinjiza inoti kandi n'impanuro bakagenda bazironse bwabo no munsi ucanditse sinzi nuko uronka nabakubwira ati zana tuje kugikina kandi nivyo twanditse byo ntibiri ngaho ugiye hari umuntu bari kwaraza kubidusaba ngo baje kubikina n'abafisi imigwi y'abakinyi no munsi ngira ngo iteri zimangana kare hari imigwi myinshi y'abakinyi b'ibikino bene ivyo bikeburira abantu guhindura ingendo mugabo tera bihera urumva nibihe tugezemwo n'amajambere atera tujana ku mbuga ntaramakuru adukura kuri urubuga ruboneka atujana ku rubuga rudafadika mbe mubona hakwiye cyaraho bishika bikigishwa kugira ngo ivyo bikino bibandanye biboneka mu gihugu mubona hakwiye iki yabamo na cyane kugwaruka ruriko rurarukubu kugira ngo ibi bikino mwavuze vyigisha mu kibano bigahindura n'ubuzima bw'abantu bari babayemwo bibandanye biboneka mu migenzo y'abarundi no mu kibano ikintu cyokoga no munsi nuko abashingwa kirundi boja hamwe ubu tugira imana nako n'abajya bo muri mu mugwishingwa kirundi baramaze kongerezwa kareho yari umwe gusa baramaze kongerezwa ikintu cyokoga no munsi nuko abashingwa kirundi boja hamwe bagategura umugambi wo kunagura ikirundi n'imico yacu vyogenda gute abarundi narabonye ko bakunda ubushimwe ugomba kunagura ikintu unjizamwe inzira z'ubushimwe no kuvuga ho bovuga bati tugomba tuze turatanga ubushimwe kubagize ibi nibi kubanditse ibitabo nk'ibi kubakinye ibi kubabiroreye hakaba ikintu cuguhimiriza mugabo biciye mu dushimwe kandi tuboneka wiravye nk'iyo bariko baragira amahiganwa amwe asanzwe yabagira karate canke abatera igipfunsi
iyo badashizemo nk'ubushimwe buboneka ari imodoka ari inzu ari ikintu kiboneka abantu ntibavyitaho mugabo nk'uwo tangura guhimiriza ati tugomba dugire umugambi akawintumbero n'amahangiro umugambi wo kunagura ikirundi n'imigenzo yacu iyo bicisha cyane cyane mu bushimwe mw'ico gihe ndabona ko vyoshobora gushika kwihangiro abantu bagasura bakiva mu kirundi mbega ikirundi cyarimo ibiki no munsi kurabivuga abantu barakuraba ati cyane barabambira ati none wewe nkugira wandike igitabo cyo gusozera inyigisho kaminuza wandike mu kirundi wowe wari ni imyaka yose wize wabonye ko wogira ikirundi umva bakumumenya ikirundi ni ikintu ataco kivuze mugabo nk'ubu aho hatanguriye ingendo yuko amakoraniro yose y'igihugu abera mu gihugu aba mu kirundi nabo bahaje abashitsi b'abazungu bakabarondera abantu babasigurira mu Congereza no mu Gifaransa mugabo bigashikirizwa mu kirundi ivyo biratuma abantu batangura kuvyitaho kuko ingendo ivuye hejuru ico gituma ubu hari himirizwa rikomeye mu ruhande rwa leta ko banavuga bati nutegura ijambo ry'urubanza kanaka kuri stade he ntayitegure mu kirundi hama abazoba tumva ikirundi babasigurire mu ndimizi wabo rero ivyo navyo by'ivyese bo kwerekana hoba aba bashingwa kirundi boje hamwe bakabanza bagategura umugambi ufadika uboneka neza ufise amahangiro aboneka ufise intumbero iboneka ufise n'ibikorwa ushobora kurangurwa mu kiringo gifadika kandi biboneka mugabo cyane cyane bagashiramwo ubushimwe kubazoba bagaragaye yuko bashizemwo umwete uboneka mu kunagura ibi bintu vy'ikirundi kuko izi nyigisho ziciye mu bikino ndababwiza ukuri nta nyigisho nimwe bizova biwe no muri Bibiliya bajya bigisha ijambo ry'Imana hajya ni nk'ibikino kuko bariko baravuga ivyabaye kuri Yosefu kwa Potifari bariko baravuga ivyabaye kuri Shadraka na Meshake na Abdenego umenga ni nk'ibikino mugabo bica bivaho binyuza abantu gusumba ayo yoza akagutumbira ati wewe uri umugararije wewe avuze kuri umugararije muca murumana muka Potifari abariho ngaha mu gihugu afata Yosefu ku nguvu mugabo bibaza ko kwagiriza uri umugore hajya akakwagiza ati wewe uri muka Potifari ibara ricariko mugabo biciye hajya ni umva ibikino vyigisha mu buryo bunyura mu ngeso bukarengana aho inkoni idashikira nivyo bikino hari ico bifasha mu kumenyereza ururimi rw'ikirundi na cane cyane kugwaruka gubu nko mu bisagara usanga ururimi rw'ikirundi haraho baruvanga n'izindi ndimi ibikino nk'ivyo hari ico bifasha mu gukomeza ururimi rw'ikirundi ahubwo vyorabura cyane ikirundi kiriko kiragenda mazima yongo vyo kirabura kuko uno munsi bice nabo gifone banywe mbaza n'abana yuhanye mwe murazi ingasiro icarico ingasiro none mugabo mvuze nti akosha umusikari munsi y'ingasiro kugira ngo uwo mwana atahure ubutumwa ndamuhaye yarinda kubazi urusyo akabazi n'ingasiro akabazi n'ikimunsi y'ingasiro icarico urumva ivyo biragoye ejo bundi hariho umuntu yanteye inkuru yaduganye n'abana biwe hanyuma badugana ruguru kugatumba batigeze bakurirayo bashitseyo bakabona intama urumva aho bari nta ntama zariho bakabona intama nyinshi baziturukije mugabo mu mpangu ziwabo bumva imbwa barazibona bagaca bavuga ngo babonye imbwa ngo umuntu atunze imbwa nyinshi intama arizo bita imbwa kubera iki urumva nk'ivyo n'akamara amazi nukuvuga ko twebwe turafise umwenda wo kugarukira ikirundi kandi no mu majambo y'ukuri aho ubona nk'ibintu umuco wose w'umuzanano uzanana n'amajambo yawo mugabo imico kama ifise amajambo yawo kama uzogenda unoderera ahantu imangu ijya bakoresha mu gukoma impuzu z'ibiti uzogenda unoderera ko mu Gifaransa ironka imangu nawe uzosanga bayitiranga n'inyundo ugiye kuraba kuko uwo muco ni kama wo ngaha none mu Bufaransa badakoma ibiti badakoma impuzu z'ibiti iyo mangu urumva ntibazoyironkera izina cyo gituma ubona n'aya majambo yose imico yo hanze kibi vy'indege vyazananye n'amazina
umva baca bagerageza kuraba ati none indege kwigena nk'inyoni urumva baca bayitiranga n'inyoni ku indege urumva indege ni mu Giswahili inyoni ibibona vy'amashati ibi vy'uburengeti ibi vy'amakoti ibi byose byazanye n'amazina yavyo yo mu Congereza yo mu Gifaransa mu Kirundi bavyambika integuza kugira bice vyinjira gusa nukuvuga ko hari ikirundi kama gisanganywe n'imico kama iyi mico nayo y'imizanano izanana n'amazina yayo umva rero ubu ni igikorwa cy'umwe wese ahari kugira ngo agarukire cewe narababaye ejo bundi mbonye umugabo umwe yafise umwana yiga muri Saint Esprit umukobwa w'inkumi yiga mu mwaka w'12 hanyuma agenda kumutora n'imodoka yagera kumutora n'imodoka avuye ku kazi agaca mutora agaca bataha uwo mugabo uwo munsi birashika hagera amasaha yuko abana bo kuri Saint Esprit basohoka nawe ari mu inama adashobora guheba ngo asohoke arayirindira amera nk'iyihera hagiheza caragenda kumutora aca cegwa iminota 45 ukuvuga yarirenze ko umwanya basohotse uwo mwana yicara hajya mwana w'umukobwa w'inkumi yicara hajya kuga kada gasima ko kwikani ko kumuvo utwara amazi yaje impande ya Saint Esprit uwo mugabo carashika arabona ko umwana muravye gutya uwo mwana ari ku telefone arunamuka aramwitegerera arabona iyo modoka carongera yunamira ku telefone uwo mugabo nawe arahagarara abona n'uyu mwana ko ibyo mukwa ko yambonye mbwa ntaze kwinjira mu modoka nawe arahagarara gato yararindira akibaza ngo ariko araza kwinjira mu modoka amaze umwana nawe yunamutse abona wa mukobwa aracicariye hari acagenda asubira hari aragenda hari kuri ya mukobwa amusanga ati mbe kubera iki nza gutora ntuhaguruke nguze mu modoka umwana w'abakobwa acamubwira ngo mbe papa ngo wewe papa wawe ubwo yaragucereza iminota 45 yose kuza gutora ku ishuri kubera iki ntazi muri kahise ngene yarabayeho yambwira ati iye nagoye kuvugira nti iyo umubona n'urukoti ruraho ngo yarubuza kuntora ku ishuri nagenda ibirometero n'amaguru urumva kubera iki hariho ibintu ururunganwe guno munsi rutazomenya kubera tutariko turabaha umwanya wo kubikikana base ofuma bikikana mu bikino bikaza birabagarura akenge uvuze uburo ntabwo abazotora uvuze ingano ntazo bazotora uvuze amateke sinzi ko bogerageza gatoyi mugabo nukuvuga yuko hariho vyinshi bica bitera bizimangana bakabazanya ngo mbigisha vuze n'igiki urumva rero byari bikeneye ko bica mu bikino cyane cyane ko mu bikino biza biragaruka nabambona ko iyo bajya batamba bajya bakobwa batamba nabona mu migwi y'intambo ngaha batamba imico y'ikirundi mu mico y'ikirundi hari bakoresha ibisabo hari bakoresha intaro hari bakoresha intutuma inkangara ibiseke ukabona yuko urugwaruka bariko barabirorera baryoherwa bakaraba bakajya kubaza none kijya cyakora iki umva aho rero wari uburyo bwiza ko biciye mu bikino baca babigishirizamo ko mwavuze ibikino ko biri muri kahise kuva mu mico na kera mu mico y'abarundi ubwo umuntu ntiyovuga ko bimwe bitwa ubujajuro canke indi migani kumva bari na runyonga kumva basamandari ubwo ntiyovuga ko bijya bikino vy'ubu bihari ubu byari bifitaniye isano na bari abantu bavugwa erega ibikino bijya vya urumva umurundi yakubwira ati mbwire gito ciwanje icyo ubundi cyumvireho kuko atari buze gutanga amategeko mu rugo iwawe mugabo gito ciwanje ndiko ndakibwira nukuvuga jewe ni nkuko ndiko ndatatira abi wanje abo mfise ku bushobozi mugabo nabajya bayi ntafise ku bushobozi nabo bace bumvira bace bakuraho inyigisho none ubwo ivyo bagize bavuze kuri ina runyonga cyangwa bavuze kuri samandari wowe ugira ngo naho babivuze kuri samandari ubifise ari byo ugenderamo ntucubibona shubutse byose baramvuze ngaha bavuze bati berekanye nk'umuntu w'umunebwe ingene yishinga kubagara umushatsi canke kubagara inzara wewe naho wowe atari wewe uwo muntu bavuze bagize muri ico gikino nayo bari na runyonga canke samandari ubwo ndi ushikirwa ukavuga uti basha baramvuze kwera ahantu naho biruko irega gasigara karadororonga nico gituma bavuga yuko koko karashikira ingeso inkoni idashikira
ubwo ibikino si ivy'abakene si ivy'abantu banciye oya reka natwe turabakene ko tubigira wagira je ngaha mu bakene notondamo ubu nawe uhamagara batabakene batoreye sintonda kwe none mwebwe mwarabandanije je n'ubu ndakina no muri kirukuri ndakina gusa sindakubwira ivyo nkina urazovyumviriza nawe uzonyumva ariko twogira icizere ko umwana w'ubo yavukiye mu gisagara yo kwemera kuja muri kina ibintu nka bijya n'ubu barimo n'ubu ngaha mu gisagara abo dukinisha muri kirukuri no mu bindi bikino erega ni kibazo cyo kubibakundisha gusa ubibakundishije barabikunda kandi bakabikina neza cyane nicaye mubwira abagifata minenego ivyo bene ivyo bikino nuko utazokwigishwa n'imico y'ikirundi azohava yigishwa n'imico mva makungu imigisha bitari vyo hanyuma azogwa mu ruzi agwita kiziba twitege yuko ibikino byoshobora kuramuka bigasubira kuboneka nka kera tukavyumva tukaja ku stade tukabona abantu bariko barakina ibikino nka birya neza cyane birashoboka bisaba gusa abantu babiri bagira mu uruhara rwa leta mu bushikiranganje mu byo bujejo harimo imico kama hanyuma nababo mu bashingwa kirundi muri mu gushingwa kirundi bakagarukira ikirundi kandi bagashiramo kakani nakubwiye kuguhimiriza kugutera iteka umuntu bakabona ko ashobora kuba beshejweho n'ivyo bikino urazi nk'umuntu w'umwanditsi mubona yateye imbere yiyubakiye amazu yifite ibintu bimuhiteka n'ijunja mu bintu vy'inoti kandi akora acayikowa gusa ko nabandi bashaka kuvyigana cyane n'abantu babimbira akavuga ati je ndavye ntuze uyu Ntibashiri Adolphe Ntibasharira n'umunyanyuzi kandi n'umwanditsi ati ndavye Ntibasharira ubuzima yiberiyemo atakindi kindakora kwandika ivyo bikino no kubikinisha je nta buzima mbona burusha ubwo none ko butamumena umutwe no ugira imyaka nk'igihe Ntibasharira ukabuta asaza ukora ibintu byo kwamugwana n'ibintu by'ibigugu bitagira ntuze mugabo yibereye muri ibyo bintu by'ibikino biguma bimusubiza itoto nimba atari banga byari mwaki babahaye ico mubwiriza gukina mu gikino mwariko murakina murumva ko ico kintu mukiryoherewe ahandi naho murumva ko kibe mutakiryoherewe mwoduha akararo gato je narigeze gukina ndi umusore aresha umukobwa twakinana hanyuma kandi ndamuresha ndateba ndamutahira ndumva yuko byari ibintu biryoshe ko twabikinana no mu banyeshuri bakabirorera bakabona ko biryoshe ariko hari ikindi gihe ntigeze gukina nkina mu ruhu rw'imboregwa nivyo muri uwo mwanya naratanze ubutumwa ndaboregwa nitemba ko ngenda ndavuga mvovota abantu bakaryoherwa bagatwenga mugabo mu nyuma ndiko ndahura n'abantu kubera bo barakumva twabikinira ahabona sico kimwe no mu radio twabikinira ahabona hanyuma ugaca wumva ko abantu bagomba kuvuga bati nkuko bavuga bati yamboregwa kandi ntariyo ko jewe imyaka 57 bwasi ndigeranywa ikiboreza na kimwe ngabo umva rero bace bavuga ngo ni yamboregwa kubera nakinye ico ndi mu ruhu rw'imboregwa urumva ntivyanyoheye ntivyanshimiye cyane ikindi byameze ibindi bigeze kumera nk'ibinkoze isoni hari mu ntango ya murikira ukuri aho nakina mfise umusheri hanyuma rero uwo musheri byarashitse akina mu bindi bikino byaca mu ikindi kintu cyitwa umuco cyo cyaraca kuri televiziyo kumbonesha kure hama rero bakamubona abana banje rero bari batangiye gukura bakamubona mu baramenya ko ari we musheri wanje dukinana yarashobora guseruka kureka agaca banga wa musheri wa papa umva rero byaramera nk'ibimara amaza batatu musheri wa papa kandi musheri wanje ari mama wabo urumva araho usanga ivyo uri kurakina bigaruka bikakugira ko ico bihindura iwawe muri ico gihe uco byikingira gute kugira ngo ntibihave bigira ingaruka mbi cyane oya ari ibintu ndashobora kwikingira mugabo uco bifata ibisanzwe ubona kujya abakinyi ibintu byose baravyorosha hari umukinyi aravyorosha akakwereka yuko ari bikino nawe wo bikina abana banje nabo barageze igihe barabona ko ari bisanzwe ari bikino iyo bikumena umutwe cyane nka kujya kwiritazirana je nona nk'ubu nkiri muto nari mbangutse cyane ku buryo bantazira nyoni
benshi nk'abakera twiganye cyangwa abo twakoranye kera mu myaka ya 80 hariya 90 bari barizi iryo ritazirano rya nyoni. Rero iryo niko mvuga ko iritazirano hari bari gutazira bafatiye kukungena ungana, kukungena umeze, kuvyukunda, kukusa. Muga hariho umuntu batazira iritazirano akumva arajyanse mu buzima, akagigerageza kugiyamiriza, kugikura. Muga iritazirano ugiye kurigwanya bica rikomera cyane, ariko ugomba kuvyorosha. Niko ndavuga rero, iyo ugomba ko rica riba irisanzwe uryakira neza nk'umukinyi, ukaryakira ibisanzwe. Nturashaka kuba umuntu ugasanga bamutaziye rutwe, kaminga ni ikintu kibi canke rubuye cyangwa kiguru, mugabo aryakiriye gaca kagaruka kagahinduka akantu keza kuko yaryakiriye neza. Niko rero kenshi abakinyi iyo utagomba ko bikumena umutwe ucuvyakira ibisanzwe, bati nyoni uti ndi hano, ukaca umenga nyoni ni bisanzwe n'akantu kiteka, mu nyuma nta n'usubira no kubikwita cyangwa kubikuronderako. Umuntu arakabazo twashaka kumva, harabonetse ibikino igihe Burundi bwasa n'uburiko buva mu ntambara. Haravugwa yuko harabaye ibikino vyinshi bihamagarira abarundi kunywana. Ivyo bintu nivyo canke n'ubu ivyo bikino byarabandanije? Igituma bitabandanije habaye ivyo bikino nivyo byarabaye byinshi byo guhamagarira abantu kunywana, mugabo igituma bitabandanije ni ya migambi itagira amahangiro. Nukuvuga yuko ugomba uzorabe n'amaradiyo yavutse mu myaka y'intambara canke mu myaka yo gusozera intambara yajyanishije abarundi, uzoyarabe n'ingene yitwa. Uzosanga n'amazina Isanganiro, kugira ngo abantu banywane bahurire hamwe. Uzosanga n'amazina Rema, uzosanga n'amazina Remesha, uzosanga n'amazina Humuriza, uzosanga n'amazina aza kugira ngo ahamagarira abantu muri vya bintu nyene byo gusubiza hamwe byo kunywana, kuko ni ibintu bifatiye ku gihe. Iyo rero umugambi ufatiye ku gihe, ico gihe kirengane bijana n'uwo mugambi. Abantu baca bagera igihe bati none Izere, Rema, Humuriza, umva ivyo ni kugira ngo abantu baje muri umwe. Abazungu rero nuko kenshi abantu badashoka babibona, abazungu barakora ikintu cyo gushirako agasheshe mu kayungubira, ko gushira amavuta ku muriro canke ukavya kariro k'ingwano kugira ngo ingwano zibandanye, hanyuma baronke aho bashorera ibintu by'ibigwanisho, bashorere bazanire ibyo biti imfashanyo. Umugambi rero, umugambi unyegeje, ufisi icunyegeje inyuma batagomba yuko abarundi babona. Abazungu bo barakimenya, bakavuga bati kena mutanguze umugambi w'igikino kinywanisha abantu, tuzobaha inoti. Bakavuga bati nimwagira ibice 60 canke 100 bizaba bikwiye, bakaca babaha amahera. Benshi bararonka amahera nkuko y'ibikino, mugabo no munsi hatakiri uri ko arabaha amahera avuga ati vyaraheze ivy'ingwano nta bikiriye, none bananye ukina ibiki. Baca bavuga ati okay, bya nakina vyari byo guca amahera, uriyo vyaraheze. Mugabo nkakujya kwa baninde babana bakina ubuzima bwa misi yose, abo ntibajana ntibaherana n'igihe, abo barashaka kubananya bakina. Mugabo abandi bose baba bakoreye ku gihe birajana bikagera igihe. None n'amaradiyo ntuza amaradiyo yafuditse ubu. Hari ijwi ry'amahoro ibiki, amaradiyo yagiye ubu yafuditse kuko igihe umva ico gihe cyayo cyari cyo kugira ngo bahimirize ivyo. Mugabo umuzungu ntasubira gushiraho amahera avuga ati byarahetse, none tubahiki kiritire iradiyo y'imico kama. Urumva n'imico kama nyene yoyo yamiriho iyo mico kama, mugabo ari ikintu gifatiye ku kantu kari. None ufatiye tuvuge nk'umuntu yafatiye nk'umuntu wofatira kuri intambara iri muri Kongo, agaca ashingaho umugambi wo guhimiriza, tuvuge ko kwakira impunzi zivuye muri Kongo. Urumva uzozakira, mugabo hazogera igihe ngwana yo muri Kongo ihere hanyuma zitahuke. Wayina rero kwiyumvira uti mbere y'umugambi wo kwakira impunzi zo muri Kongo,
uwo mugambi arinda kuzobandanya hakazobamwo n'umugambi wo kubatahukana bageneye gusubira gutahuka iwabo bugabo bagarukirije ngaho bica biherana n'ivyo nyene. Umuntu aravye igihagararo mufise mu gihugu iyo muriko murakina mu gikino uwo mukinana ntagira ubwoba yibutsa amabanga mujeje. Mu ntango baragomba no kutaza ngo dukinane ariko uri umukinyi mu bisanzwe baworoshe ubuciye bwuje nkunze kubwira abarundi burya ubuzima turimwo ni nk'ibisi. Ni bisi mugabo itandukanye n'ayandi mabisi kuko iyi ni bisi yurira uvuga uti je nurukira kumutakura ukabuza aho ururukira mugabo iyi bisi yitwa ubuzima turimo uzumva bagukoze ko ngururuka urashitse utoye genda afise umugambi nzorongora mu mwaka oya washitse genda afise umugambi ngomba kubakira oya washitse urumva rero mwiyo bisi meze uko mu bisanzwe cyazira kugenda urahonyora n'abantu cyangwa bacumita inkokora cyangwa imbisa unyicariye nawe munigara kuko ntuzi ryari ururuka ntuzi n'ubundi ryari ururuka. Rero nk'ibi bintu ibi by'amabanga umuntu aba arimo ni Imana igutera iteka hanyuma ukaja mu ayo mabanga hanyuma kandi uwundi yavuze ngo Imana imanya umugayo imanyuriye uwundi haje imanya umugayo imanyuriye uwundi kuva yuko aha turi hari abandi nejo hazoba hari abandi byoroshe ko mukinana. Oya ubu biroroshe mu ntango niho byamera nk'ibigorana ariko ubu biroroshe cyane kuko nabwiye n'abapolisi ntibigwa baraza iyo dukinira nkavuga nti oya ni reka nk'ibiguma hariye kugira ngo abo bantu nabo twisanzure hamwe hanyuma nimba uwo mukinana ateza kuguryagumba canke kukuresha ashoboye kubikora atumva ugo ruhagarara rw'ingene guwo ariko arakinana yumve ko ariko arakinana na wa wundi wo mu gikino atari wa wundi wo mu mabanga ya leta. Ariko muri ibi bihe ubu hari umuntu yokina kuryagumba none birashika kuko bivana n'ingene ico gikino cyanditswe kuko jewe ntabariko arajyaga umuvugizi wa leta abariko arajyaga uwo mukinyi uwo muntu ugo ruhugu uwo mukinyi ndimo kandi nanjye ntereza guca nimba ari ukoroha noroha nkuko nyene canke nimba ari ugushavura ngashavura muri ugo ruhugu uwo nyene ariko birashika nibisanzwe cyane. Hajya yo urukurikirane rw'ibikino bitatu ukabikina uri imborego naho no bikina mugabo sinoba ndabinezererewe cyane. Irorobdo hambavu yo kubimboregwa ikindi bobaha mu gikino mukavuga muti iki niki tunezereye muri iki gihe canke byose mu bitumwa niko baraye amabanga mufise mu gihugu. Oya naho bihuye n'amabanga mu gihugu je nk'uwo mbwira ngo nje gukina ndi tuvuge bajya abagabo bagenda bararondera abamaraya nk'ico gikino nk'ico gikino urumva n'uruhu no kwinjiramo turetse no kuvuga ko ni mu mabanga y'igihugu mugabo n'uruhu rubishe kuko inyuma yaho urashaka kubona umenga hari abantu bagomba kuguma bakubonamwo ivyo nyene mugabo kuri radio anashaka birasanzwe cyane bitandukanye cyane no kumbonesha kure ko kumbonesha kure ho baranakubona bati ni wa wundi twama tumubona agwana mu rugo ni wa wundi twama tumubona aborewe ni wa wundi twama tumubona ari maraya agenda mu maraya mugabo kuri radio ho barashaka kumva ijwi gusa hari n'abatakumenya hari n'abandi rero bakubonye bavuga ngo uwo sinakagaye bumvise uvuze ijwi ryawe bakateba bakarimenyera. Rero hariho ibintu atari kuvuga ngo n'amabanga ujejwe mugari kubera no mu buzima bwa misi yose naho uri kuragenda usanga ari ibintu bitoroshe. Kama wasavye inzego za leta cyane cyane ubushikiranganje bwejejwe ivy'imico kama n'abakobokorana n'abashingwa kirundi hari kindi mubona coshirwamwe inguvu kugira ngo eka noneho ibi bikino biza biraba bishobore kujana naho imico ibigeze nyene kugira ngo ivyo bikino bigumana kanovera. Je kubwanje ahani no terakamo ni kubamenyesha makuru burya abamenyesha makuru canke ibimenyesha makuru ni bintu abarundi kuva kera bamye baha icizere gikomeye uzorabe neza umurundi uretse no munsi tuzigenana mu matelefone umurundi yaba afise isaha hanyuma bavuze bati ubu ni isaha 5 muri studio z'insamirizi agacara bisaha yiwe kuri kugihe no kuvuga
yizera cyane ibivugiye mu kimenyesha makuru ku buryo n'isaha yiwe acayiregera ati isaha yanje iri ku iradiyo. Vyumvikana yuko kuvuga ko isaha iri ku iradiyo rubaho ko igice hajya mu iradiyo kwa rukuri ko kwigana. Rero ibimenyesha makuru birakwiye guhagurukira cyane iki kintu cy'ibikino bigasubira bikabiha akaryo. Mbere no mu migambi bategura nako ikinyamakuru cyose kiragira imigambi y'imyaka 5 y'imyaka 3 bagatekanya ibintu nka bene ivyo z'inyigisho zoca mu bikino. Ivyo vyogira akamaro cyane kuko abanyagihugu barakunda cyane ibiciye mu bimenyesha makuru kandi bakanavyakira. Uzorabe hariho nikosa mbere ryazanywe n'abamenyesha makuru gushikana no munsi ryase gufudika mu bantu nk'ikintu cyo kuvuga ngo inama mpanuzo jambo ya komine gushika uno munsi kubera abamenyesha makuru ari bakivuza ubwa mbere carinjiye mu bantu n'abategetsi n'abari hehe ugasanga bavuga ngo inama mpanuzo jambo mugabo mu vy'ukuri inama ya komine si mpanuzo jambo ni inama nyobozi uko ni inama ifata ingingo mugabo si mpanuzo jambo urumva ndiko nakwereka gusa karorero k'ingene ibintu biciye mu bimenyesha makuru abantu bavyakira n'ingoga bagaca babigumya bagaca babihereza ikibanza. Rero vyoca mu bimenyesha makuru bigagarukirwa cyane ibi vy'ibikino naburya bushimwe bakabutanga naho nyine bakabutegekanya wosanga abarundi basubiye kubikunda kandi bikagarukirwa. Mbega birya bikino bikinwa nabo bica ku ma YouTube ni zimbuga ngurukana bumenyi murabona yuko hariho ubudasana ko bijya mwahoze mwandika ubudasana uvuga yuko novuga ko ari nk'ubutumwa kuko twebwe ibyo twandika wabanza kwiyumvira intumbero n'amahangiro mugabe ivyo no munsi hari bica ku mbuga nyene ubona ko ari ivyo kugira ngo abantu basamare canke baruhurira umutwe canke banawuruhishe mugabo ukabona ko atahangiro ririmo atantumbero iboneka irimo nico kimwe n'izo ndirimbo. Urabona aba bantu bacisha kuri YouTube ibintu kenshi we bica shaka nuko babizingurura bavyugurura kuko bavyuguruye amahera arahejeje kwiyandika iwe. Rero arashobora no kukubesha akakubwira ati umuvugizi wa leta baramwishe uca wirukanga kugurura ngo mbega yemwe bamvugi akanya yari muri indundi kiritire baramwishe kumbe nukugira winjiremo gusa uheze ucitsemwo ugasanga nta nico bisabisana umutwe w'amajambo nta nico bisabisana n'ibiri ndani ibiri hagati mu vyo yanditse canke mu vyo yavuze. N'ibikino nuko ibikino barakubwira ngo noneho rero ngo amukubise mu mutwe ngo aracikanye bakacandika uko nyene mwanya gikino baza kukiraba gasanga nta namwe yamukubise mu mutwe ngo yacikanye. Nukuvuga yuko harimo n'ububeshi kugira ngo abantu banyakura amahera bakoresheje uruyeri canke ugwenge. Ivyo navyo twebwe ntivyashobora kujamo kuko wateza kwandika umenye uti iki kintu ndacanditse kizokwitirirwa jewe n'abazogikina bazovuga jewe iyo kizogera hose iteka ryanje ryose rizoba riri muri ico nyene. Kandi no munsi abantu bacisha ku ma YouTube no ku mbuga zindi iteka ryabo sinibaza ko benshi bagiyumvira. Ni cyahe cizere mufise ko ivyo bikino bizogumana kanovera mu gihugu? Ikizere mfise nuko abantu bacumviriza. Abantu baracumviriza ibimenyesha makuru, abantu baracumviriza kamo umuntu ateye. Ikindi kizere mfise nuko mu mahangiro 22 yimbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi harimo ico kugarukira imico kama y'u Burundi. Ni cyahe muvuga muti ibintu birashobora gutuma bizimangana hamwe hatogira igikozwe? Turavuga ibikino mwavuze yuko mubona neza ko araho menga birataya kanovera ntimubona yuko hari ikintu gisho hamwe byo bandanya muri iyo nzira ntibishobora gutuma bizimangana? Oya nibaza ko bitozimangana jewe nta sinogera iyo nihebura ngo vyozimangana kuko abantu baracariho kandi nabo nyene ubona nabo bakera babibayemo nabo babona n'urugwaruka mbere guno munsi haragera ahantu ubona ko bahindukiye bakavuga bati none bitubigire gute. Urumva umwami Saro ujya mwami bajya muri Bibiliya barekana umwami yafashe nabi abatwara hanyuma umuhungu wiwe ageze gusubira ku ngoma agenda guhanuza ugwaruka nkawe
ati mubona nogira gute ko abene gihugu bidogera data ko yabatwara nabi aho murunganwe rwiwe rwaruka bacamubwira bati urababwira uti data niba yabakubita inkoni zisanzwe genzo bakubita ziri kwa mahwa ati uburemere data yabagira igikenye genzo gwizana 10 umva baca bamuhanura ivyo acagera kubibwira abene gihugu baca baragumuka mugabo yahanuje abatama bakamubwira bati genda ubabwire ko uburemere igitugu caso uzokibakurako kandi nabo nyine bazogira uruhara rwo yakibavemo rero ibi ugumye wumviriza gusa ibya kijambere byo gwaruka guno munsi ntuhindukire ngo utuma amaso no mu batama ni vyiza ko gwaruka rurakerebutse rurafise umwete ubahaye gukora ikintu barakirangururana mugabo birasaba yuko n'umuntu ashira amaguru hasi karaba ati mbega kera byari bimeze gutya kubera iki kera abarundi babuza abana kwica igikere kwereka abarundi babuza abana kwica umuserebanyi kwereka babahenda bati inyoka zoca cika amabere ibiki kugira ngo bakiti none umuserebanyi wikiriye umuserebanyi ntiwona umuserebanyi ntukomora umuserebanyi ntujyana umuserebanyi ntiwiba none urumva bakora kwereka yuko kizira kwicira ubusa imico bugwaruka guno munsi kugira ruyimenye bisaba yuko basi n'imiburi babibonera muri ibi bikino biko biracaho byerekana ivyo muri kahise kandi birashoboka kuko abo bose baracariho barashobora no kubigarukira jewe rero sinogira ngo byo haba bizimangana burundu oya mu mabanga mujejwe murabona ko mushobora kwandika igikino kizomara ibice byinshi ndohe cyo mara ibice by'icuruku nta nkurikirane nyinshi no kwandika mugabo dukeyitwo no twandika mu kanya gakene bashobora kuba ndonga Jerome Niyonzima tubakengurukire numwe twamutumiye nk'umwe mu bashakashatsi mu bashingwa kirundi murakoze cyane nanjye nabakengurukiye kuba mwanyumviye ko mukantumira nkengurukire kandi nabadukurikiranye nabo nyene Imana ibahezagire twizere ko nitwasubira kubakenera tuzobaronka mu bintu nk'ibi mubimbwiye kare norondera kandi ngasimba nta ngorane umuntu arayibaza ko amabanga y'igihugu yabatuma mutaduhakanya kuri ibi oya twobivyumvikana ko umwanya umuntu ni wawutunganya si umutunganya murakoze cyane murakoze nawe